baja kwinjirira imisugi. Abo bamisiyonare ngo bari bazi yuko baje gusambura imana z'i Burundi, bashitse basanga dusenga imana imwe, bapfuma bavuga bati basi duhindure izina ry'Imana tuyite Mungu, kuko basaze yitwa Imana n'ubu yitwa Imana, ariko bo baca bavuga ati dupfume tuyita Mungu. Igihe abadagi baza, abarundi baragwanije abadagi imyaka 7. Ico gihe kirerekana neza ko hariho abarundi koko bazi no kwitangira igihugu cabo, kuko incungu ya mbere ikomeye ni Bihome wewe yemeye kwigura umwami. Murumva ko Uburundi ni igihugu c'abantu bankakagaye. Nico gituma n'umuganwa Rudoviko Rwagasore yagumye aharana kugira ngo Uburundi bugarukane iteka bwari bwanyazwe. Intayo yo kwikukira rero twayirose inyuma y'imyaka myinshi y'agahotoro n'agacinyizo k'abakoroni, ariko naho twari turose intayo yo kwikukira ntibyaciye bitungana, kuko uwo mugera w'igikoroni ntiwaciye uva mu Burundi. Hari imigwi ibiri, hariho abarundi b'ibipfa mutima batemera kwa ugateka k'igihugu kagaruka, hakaba n'abarundi rero b'umutima bagwanira iryo teka ry'u Burundi, aribo bari barongowe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Rero abo bari bashigikiye abakoroni batashaka kwikukira, uwo mugera wagumye bakurikira. Nico gituma twagumye tugira ingorane muri kahise gushika mu 2000, niho novuga 2005, aho tusubiye kugarukanira intwaro ya demokrasi. Ico gihe abarundi bose bari ngabo, umurundi wese yagendana icumu n'umuheto, kuko yamaze ku rugamba rutera. Ubu rero mu gihugu cacu ako karanga ko gukunda igihugu no kucigura dutegerezwa gusubira kukavukisha mu mitima yacu. Murabonye ingabo z'igihugu sizi gusa, n'ingabo zizi kwitangira Uburundi, zikitangira mbere n'ibindi bihugu. Igihe twari ko dutangura kubaka izi ngabo mubona uno munsi, murazi ntivyari vyoroshe, ariko kubera uwo mutima w'abarundi wuko dutegereza gukingira igihugu, kubaka ingabo z'igihugu n'inyamiramabi ntivyatugoye. Ariko rero dutegereza kugaruka ku karanga. Nico gituma mu ngabo z'igihugu twaraye dufashe iyindi ntumbero yuko abarundi twese dutegereza kwiyumvamo igihugu, kandi ko dutegerezwa kugikingira no kukigwanira. Hariho rero umugwi w'inteko mu rwego rwo kwivuna basi, dushaka ko aribo bazoguma bigisha abarundi kugwanira igihugu ndetse no kugiteza imbere n'urugamba. Rero uno munsi twumve ko kwikukira no kwikurako agasuzuguro. Kugira wikure ko rero agasuzuguro nuko uba wigaba ukigaburira. Nta muntu avumba bahicubahira. Muze murabe hose umuvumvyi bama bamushira ku ruhande. Nta muntu asega bahicubahiro. Akararo gato inotanga. Muri iyo minsi heze twahora tuja kuvumba ikibuga c'inkino z'umupira w'amaguru. Mwumve ako kamaramaza, mwibaza yuko hajya badutiza twaragura, mugana aho twagura baguma bavuga ati none ico gihugu ntigishoboye kwigirira ikibuga c'umupira w'amaguru. Ariko abarundi mwese kubera kwanka gasuzuguro mwaraterereye, turiyubakira iki kibuga, turaciyubakira. None ngiki ejo twaragikwanguye,
ubu hasigaye yuko rero tuzocinjira icese. Twarabonye ko ari ikibuga gikwiye kandi cemewe. Nagira mbere mumfashe dukomera amashi Imana yacu. Kuko n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA yaramaze kwemeza ko iki kibuga gikwije vyangombwa. Ubu rero turiko dutegura yuko tucinjira. Murumva yuko karagasuzuguro, kandi murazi yuko twavuze tuti tugira tukore igikorwa c'iteka, operation agateka. None ntimubona ko agateka turiko turakagarukana. Ndibuka ngaha ivyabona biriho abagize umugwi warujeje kubaka iki kibuga. Ndababwiye nti dutegerezwa kubaka gishasha, sambura iki tubake bishasha. Bose bagiye mu kajembegete bati none tuzokurahe uburyo. Ndababwira nti je ndazi ko bizoshoboka, sambura. Baratinya. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CDF taravyibuka, ejo twavye tubivuga. Baratinye bose, nije niyiziye turagisambura kugira twubake gishasha. Imana rero yadufashije. Mwese ndabakeje kuko mwaragiterereye, kandi iki ni kimenyetso yuko abarundi bashoboye, n'ibindi tuzobikora kandi biruta no ngaha. Ndakeje rero abarundi bose bagiye ku kivi kugira ngo umurundi wese aronke ico afungura, kuko tugiye gusega ivyo kurya naho nyene nakagaye. Kubona rero abarundi baragiye ku kivi ku buryo umunwa uronke ico ufungura niteka rikomeye cyane. Hari haho nagiye barambaza bati mbega mwebwe musumirahe? Ndababwira nti twebwe dufungura ivyo twirimiye. Ngo birashoboka? Ndabwira ko bishoboka, baca baradukeza. None nanje ndakeje abarundi. Ndakeje kandi abarundi ku ntambwe baraye bateye, intambwe yerekana ko tudakwiye kubusimbira hamwe. Abarundi mu vya politike twarerekanye ko dukuze, yuko tudakwiye kubusimbira hamwe, dukwiye gutora abaturongora kandi babona. None rero mboneho akaryo gukeza abarundi twese, kuko n'amakungu yaratangaye. Kera yahora abona ko turabanyakajagari tutabishoboye batarimwo. Ndakeje kandi n'abatowe. Abatowe ndabakeje cyane. Ndabakeje kuko tubazeyemo vyinshi. Uwo mwaka twawitiriye umwaka wa mbere mu rugendo rugana uburundi buteye imbere. Dukeneye rero indongozi zihabona, indongozi mboneza. Ntidukeneye indongozi zimwe ziza kurondera ivyicaro gusa, dukeneye indongozi mboneza. None rero ko abarundi bagiye hamwe bagahundara ku ndongozi zifise akarangamutima kamwe, turizeye neza yuko aho bukera zizodufasha kugira ngo duteze imbere amakomine yacu, duteze imbere intara zacu, duteze imbere igihugu. Kugira rero igihugu gitera imbere gikenera indongozi zimboneza. Indongozi imboneza si yindi yo kwicara mu biro gusa. Indongozi imboneza iragenda mu bene gihugu, ikumviriza ivyo bakeneye, hanyuma nayo ikabafasha kubona ico bokora n'inzira bofata. Indongozi igenda ikicara ngaho ikibera hatara kimwe iri kwirakorera bene gihugu, iyo ntibikwiye. Dutegereza rero kuronka indongozi mboneza. Hariho ivyo twama turiko turanegura ku ndongozi, aho usanga afise dossier akayimarana umwaka mu biro atana kimwe arakora. Indongozi zama zirindiriye ngo sindabona intumbero, ngo banzunyereke ivyo nkora. Iyo si ndongozi. Nico gituma tugiye guhindura ingendo muri iyi minsi igiye kuza, kugira ngo igihugu cikukire koko cumve ko gifise agateka,
kiba gifise abenegihugu bumva kandi bakumvira. Ubusimbira hamwe ntibushobora guteza imbere igihugu, abantu bagayana ntibashobora guteza imbere igihugu. Kugira igihugu gitera imbere turumviriza indongozi, hanyuma tugakora ibitegereza kugira ngo igihugu gitere imbere. Ahaza kuba ukwikukiranya kuri, haba abanyamwete bakunda ibikorwa kugira ngo bashobore kwerekana neza ko bishoboye kandi bifashe. Ko rero twaraye twerekanye ko tugize urunani mu matora, ubu rero tuje ukivi twiteze imbere, tuve mu gasuzuguro. Iterambere n'urugamba, iterambere riravuna. Hariho abantu biyumvira yuko igikorwa bakora bicaye kizobateza imbere. Uri umushoferi utaronse ivyo ufungura ntubuteye imbere naho ufise amahera. Ukazoba uri umunyezamu ntubuteye imbere naho ufise amahera, kuko urashobora kubura ivyo ufungura. Kugira wumve ko wateye imbere utegerezwa kuronka ikintu ushora. Ico nama nakivuze, umuntu adafise akantu nakamwe ashora ntashobora kuvuga yuko yateye imbere. None rero mwumve ko kugira uronke ico ushora biravuna, kuko kugira uronke ico ushora uba uriko uvyaza umusaruro itunga kama Imana yaturemeye. Abantu rero basubiza inyuma igihugu muri uwo mwidegemvyo, mu gateka k'igihugu. Abantu bahungabanya umutekano barasubiza inyuma agateka k'igihugu. Abo ntibemera iterambere. Indongozi irenganya, ikarya igiturire, igasesagura itunga ry'igihugu, iba yanka iterambere, ntishaka ko igihugu kigira agateka. Umudandaza acisha mu binywabi ibicuruzwa vyiwe, atemera gutanga amakori n'amatagisi, uwo nawe nyene ntashaka igihugu kigira agateka, kuko ntashaka ko gitera imbere. Ikinebwe cama kwirigara kigashaka gufungura ivyo kitarondeye, uwo nawe nyene ntashaka iterambere, no kuvuga yuko adashaka agateka k'igihugu ciwe. Nico gituma rero muri aka kanya nagomba kuhafatira kugira ngo nkeze abitanze kurusha abandi bagiye imbere, kugira ngo igihugu cacu kigume gihagaze neza, gifise umutekano, ndetse tugwanye nabo bose bagwanya iterambere. Ntitwafashe benshi, nagira ndabahamagare kuko ni bane gusa. Uwa mbere ni Lieutenant Colonel de Police Mugisha Odas, OPN 1376. Uwugira kabiri ni Kapitene Habarugira Aimable. Uwugira gatatu ni Lieutenant Ndayisaba Richard. Uwugira kane ni Caporal Chef Ninganza Richard. Abo nibashike ngaha kuko barakoze birashimwa. Uyu wa mbere Lieutenant Colonel de Police Mugisha Odas yaragwanije bimwe biboneka abantu bama bashaka gusahura igihugu bacisha ibintu mu binywabi, bwabo butare yabikawa. Akorera mu ikomine ya Kabarore. Iyo komine irimwe abantu bari monogoje gushikaho bamubona nk'umwasi wabo. Rero iyo ubonye umwasi yidodomvye ucumenya yuko hariho umukozi. Uyu rero nawe turamukeza, kuko murumva ko yakoze ibikora inka, aragaruza ibitari bike, arabuza ikawa gushoka iciye mu binywabi, arabuza ubutare gushoka buciye mu binywabi. Nico gituma rero tuza kumuha agashiruka bute k'imiliyoni 5.
batatu sa n'ubavugira rimwe abarahagarariye igihugu barahagateka urwego ko kwivuna basi twarabatumye kugira ngo bakinge umwasi ataradushikira. Murazi ko umwasi yagira yinjirire ngahi Kongo, baragiye baritaga bimwe bikomeye atanumwe yobihakana, naho bari kumwe n'abandi. Aba baritaze kurusha abandi ku buryo uno munsi twaba dufise amahoro nuko bafise abo batinya. Aba rero nabo turabaha ikidari cy'umwaka katwongere izi ntwazangabo zibiri turaziha imiliyoni zine hanyuma na kaporale chef n'inganza Richard nawe tumuha imiliyoni 3 kugira ngo tubatere intege. Turazi yuko ingabo twatumye zarakoze, nihaba turi mu mahoro, nitwaba twatunganije amatora neza, nitwaba uno munsi tumerewe neza, mumenye ko ingabo twarungitse gukinga hajya hakurya zadukingiye. Nagira ndabasabe mbere musubire muzikomera amashi. Naba twashoboye kubona ko twoshira imbere y'abandi, ariko abakoze ni benshi cyane. Nagomba rero mu guheraheza mpereze ku mpanuro nkeyi nk'uko twamaduhanurana iminsi yose. Nagomba bwa mbere abarundi tubanze dutegere icari cyo kwikukira. Umurundi wese iyo agize ikibazo mu gihugu akirondera yuko gitorerwa umuti hanze, uwo murundi ntaramenya icari cyo kwikukira. Twama tubibona akeshi mbere twiyumvire yuko boba ari abagifise kagatima k'abapedese, bamwe n'ubu batarumva ko barikukira, bazi ko batwarirwa mu mahanga. None rero nagira mpanure abo barundi, muvi buzimu muji buntu, mumenye ko igihugu cy'u Burundi carikukiye. Nta kindi gihugu na kimwe cyashira hamwe na rimwe rizoza kugaba u Burundi ngahi wacu. Niwaba ikibazo cyawe kijanye hanze